meze neza. Pore. Meze neza. Ubwebo. Uburuhe gusa. Uburuhe bubaho none gashaho. Akazi n'akazi. Navuye. Mvuye ahantu kurabundi umuntu agwaye. Agwaye? Wo mu muryango iwanyu cyane. Oya ahantu wundi mu mama agwaye rero umugabo wiwe aguma ngora cyane kugira ndamusange muhira nyine tuganira ibijyanye n'umugwayi. Mufani ko umuntu nuwahiye. Yitwa Blaze. Abari epfo. Ego sha. Urazi nanje uwo muntu ko yama natwebwe yama yatutumye ko keshi muri kazi kiwacu nyene. Sha biratuvuruga sana kweli. Kasha ko hari bibazo ntata. Ni hatari kabisa ariko nyene ni vyakazi nawe uteza kutahura nyene ko nyene. Mego umugore we waribungenze rero yibungenze kujya kuntaba mama batwaririza atwarije amazi yo muri toilette ni yano. Rero umugabo yashiye yibaza ko umugore we yoba yarasaze amuzana ku bitari wacu dusanga arakomeye. Rero none bari ko arambwira ati umugore wanje ntiyoba akomeye kubera ko nta muntu akomeye no amazi muri toilette. Amazi yo muri toilette. Sha Blaze ari hangana kweri je ivyo vyongora kwihangana. Ntayo ntihosubirayo kumvugisha kubera no bandayanwa nande. Yawe no kuvugisha mugabo. Ivyo numva nako bigoye none nawe bizico bigenduka. Oya inda bazitwara gutandukanye biravana. Canke ngira nawe uzoheva utwaririza ibindi. Mugabo uzotwaririza ibindi ntuzitwariza amazi yo muri toilette. None nkubuye Blaze ibaze. None inda ntibazitwara kumwe n'amazirantoke barayatwaririza nketswa amazi. Yewe aho biragoye. None Blaze nkaka kabizu kabakuze aracagira. Kubera iki ntakundi umugore wiwe none. Yosha mureka kubera ivyo. Sha ibibazo biragwira muri iyi si kabisa. Oya si bibazo none ko bitumwa ninda bizohe. Bigeretse ku kibazo naheruka kugendamo uwo yarose igisumbi cyo yahoramo kabisa. Mugabo Imana indinde je ntibize bigenduka. Nukuri twe nawe ntibize bigenduka ivyo. Oya uko bibaye ko subishimira Imana kubera inda ninda kandi inda ntuyitegeka. Ahubwo nyene nzana ababwiye muhira yuko samedi mutegerezwa kuza. Mugabo uzana abantu bakeyi je simundi ibintu by'abantu benshi. Urabizi. Nta kibazo ndashobora kuzozana na hariho uwo dukorana umupolisi kazitwa Noera. Hariho n'abandi bantu babiri b'inshuti zanje cyane. Nabo nyene tuzaturi nzane batatu na jengira kane ndibaza aho ntangorana. Sawa nta rubanza runini rurimo uzogerageze nyene uzane baturazi ku bintu bigoye. Hamashero bane bikorwa turimo muri iyi minsi dufise programa ziremereye nico gitumona ko ndagiye nacusha umutwe. Aha nubu wese ndaje kuruhuka nubu ndashaka ko ndagenda. Sawa genda tashimira tubaza kuvugana kuri telefone. Nibaza yuko byinshi turabivugana twose umwanya. Sawa mwijoro je niho mbafise umwanya gukoresha telefone. Sawa rero ibihe byiza. Ubandamukirize muhira. Sawa. Yes. Radio? Sawa. Karibu mwofisi. Na mahoro mzee. Mwana fa. Wasina kujije kuvanga. Sinaina kujije kuvanga. Isamara ya mumpaye. Siyaza ko washobora umwana isamara ya mumpaye. Wa mugore we. Nimba uzi neza yuko umwana aba afise uburenganzira bwo kwiga ndagusabye afane nko nabikubwiye nkeneye yuko umwana wanje amwereza amahoro yige none nk'iyi misi ibiri ibintu bamwigishije ku ishuri uzobimushiramo kandi Blaze je bigende ko ndagutangarira twe twaduze ruguru n'umunsi nyene nto twari tuvuyeyo cyaragoranye ibintu twari turimo bicaba ngombwa ko tubane ku uyu munsi ngize ngo ndashika muhira mpusanga haba polisi muhira kubera iki wantumiye umupolisi hama ahubwo shimira Imana ko ngene natumye igipolisi kuko jewe Blaze yonza iwanyu nari kumukuraho bayido twarinze gushwana kandi nizere ko iyo sura yiwawe nari kuyonona. Okay so gusa Blaze mutubabarire abashingana he byaragoranye cyane nari kubariye
twaragize ikibazo cy'abashinga ntahe babiri batabonetse ni nacyo gituma twagize retard yo kubarindira kugira ngo badusinyire kuri izo mpapuro umva ntibyabonetse ko badusinyire cyane n'impapuro zimwe twasizeyo batasinye kubera batabonetse ubu tudasubiye kuzitora ariko afande nayo nabimusiguriye jari yabisiguriye ahubwo nasanze uwo muryango umeze neza prezi kubera umwana kumutwara kugira bamuhereze itunga rya nyina keshi bibaho gake ahubwo nsanze umuryango umeze neza rega umwana turamukunda umwana ni wacu n'amaraso yacu tushobora kugira ibintu byo kumurenganya murakoze cyane jewe kumuhereza ibisigi no burenganzira bwe kuko sinovyanka ijana kwijana kuko n'umwana wanje naje no bandi kundamu hari uwundi haragateka kiwe no bandi ndiko ndamwima ikintu je gusa dufase ikindi kintu nuko gusa umwana ashobora kubura kutajya kugenda ku ishuri nayo ibindi byari ibintu bisanzwe cyane okay bebe ejo ku ishuri uzozinduka cyane Blaise murakoze cyane kudutahura hama ikindi naco nifisa ngo madame wararwaye ngo basigaye ari umusazi pole sana ndazi nawe ntiworohewe none nk'ayo makuru wewe wayakwiye nta muntu atabizi ibyo n'ibintu bizi nuko sigaye ajya no muri toilette gufungura rero gusumvana ibintu bibabaje inkuru mbi niyoberana ikintu kintangagije gute ushobora kumenya ko umugore wanje ari umusazi je tubana ngasi menya ko ari umusazi wamubonye mu yara ariko arayora ibintu ntabyo nzi gusa bibabaje kuryamana n'umuntu w'umusazi kubana n'umuntu w'umusazi gusa inkuru niyoberana dutegereza kumenya kandi numvise ngo yasaze agiye ku mupfumu kugira ngo agushire mu icupa jewe uriko urarengera umudamu wanje ntazi nuko umupfumu kunasa sawa ikindi naco kandi ndakwihanikije gusubira kuvuga izina rya Samuel okay Blaise nta mutima mubi nta nzigo ndiko ndabishiramwo usibye gusa muri famille murabizi muri famille kandi nawe ndabona wonze aho gapira kahora kagufata ubundi agasigaye kakuroga ngira ni kubera ngene utakijyamana n'umugore ko bazi ntojyamana n'umusazi so sawa mvira mu nzu sawa ivyo ko nabura umugore wanje ko ari umusazi sawa mvira mu nzu nimba ari umusazi njyewe nzi ubusazi bwiwiwe Blaise wabyihotse no afande ariko ararengera kurukira umugore ko ari umusazi oyaye wowe banza utenyeye jewe so out Blaise banza kwanza umwumve afande nta kibazo amasaha yo kugenda yarageze reka nawe nabwo jewe mukuru kandi wa mugore wo musuma zo gukubita Blaise reka genda mukunda wora musuma zo gukubita wewe amasaha yo kugenda yarageze ntabwo nubwo yaje ku mupfumu kundoga yo bajya kuroga umugabo wiwe he mama sinka wewe nawe wewe ugoma sura kandi ndagushure ugoma ndagukubite ugoma ndagukubite ntazo sura kandi kukubona wavuye ngango rajanye n'uyu nzokwereka sawa gendo gire iti gendo ryame kwanza no mara kuvyuko cyujya kugira iti okay warafunguye ho uno musi wafunguye nturafunguye sawa genda ubwire makuru ataguhereze inje ufunguye okay sawa Ofisa. Ashimira muri bize maze imisi ndabarondana ndababura. Ya urabizi yuko burya ntamahoro mfite mfite ikibazo gikomeye cyane. Burya mu kirundi bakubwira ngo umutambukanyi w'umuntu n'urubavu. Mu gihe rero urubavu rero kuba rufite ikibazo sinzi ko umubiri wose ugira ngo urubavu yo ruboze ruba rwabuze nyine poye nibaza ko ari iki bo ati kituma nza ngaha babare mbwo ko ndakuvangiye naye maze igihe kinini ndi mu iperereza kubera mukuru wawe Enoki
ubu nyine ubonaho n'ibiki ndagenda kwa muganga ndaperereza ndagenda aho aba n'abagenzi be n'ahanywera ndaperereza kumbi ijya ndwara avuga ngo aragwaye najya muhera watanze kwa rugubesha eske ivyo bintu uko uravuga urabifite ivyemeza kweli ko jewe nzi namubonye bien ajyamye mu bitaro ndahubwiye ati kwa rugubesha yavuganye n'umuprato wahajya kwa muganga urumva je barambwiye gusa ngo bamutese n'umuntu utarimo umuti ubwo mubwire yuko bo bari baramutera jedisi yonyene atakibazo afise cy'amahaha cy'amafyigo nta kimwe afise ibyo by'amazina mbaza nge nta bwanganzi ikindi cya kabiri ndapereza n'umubabaye bahora bagwana n'umugore we bashaka kwegama ikindi marene wanje yarabonye igihe amuheza by'amafaranga 200 ryasorera byo mu mukonzi bahise ko genda mu kabari mw'ibaraba barimo baragwanira barimo baragabura umugabo akomeye dindindi nkibuye gisarabwaye yakoze cyane akomeye barimo baragwana mw'ibaraba rasiko mvuye ngaha meze sawa kutepea cyane bene usanga no yarayiriye kandi ariyo namuguriye byari kugira ngo ati ntiyagira ikibazo mwijoro azombye hello namahoro ni sawa mbere ya ngwara yawe ubu byifashe gute okay nta uvuze wagomba uzosubire kwa muganga sawa nta kibazo cyangwa iwanje ubu nyene kugira ndagoreze 500 uyagumane mu nzu niwagira ikibazo uzoronka ukuntu wideplace poa arakuriye ndumva urazi kumigwa ndumva umutima wanjye uravyimbye akira umutima wanjye uravyimbye hano mvume ugomba gupasuka ngira kugira stress za Samuel cyangwa kugira stress z'umuntu mugabo arakujya kandi ashijya akugize nk'imbeba ni kujyana izigahura mugana nakubwira ati nje waha hakorondera hakoyoza kusa umfa karibu amahoro umeze neza nyana gahenga hama warakoze cyane kirimo ukuri warakoze kabisa sawa nk'ihabikwere urabona ikintu nasanze wewe undutira abavukana ari nka batanu uri umuntu ubwo sinoro kuno no gushimira kabisa Leo yavuze ngo nyine mukakanyambwiye karamaha n'amahayi igiti nzagaze kanye nyinshi Enoki iyo ubumenyi ubumwe bwari ikindi akabigira kabizi kajya imboga kabizi misi gisuma ni 20 mbe bimaziki ngo bimaziki kujya inshuti yiwawe ukayijya bien aho kugira ngo ati wewe ushobora kwifasha kugira ngo atuyiteze imbere mugabo akaba ari wewe uyisubiza inyuma ariko petit frère sinzi icyo ugomba kuvuga mbe ndakubaza nk'ubu hamwe vyoshika ukabona umuntu ariko arifuza gusubira inyuma ukabona umuntu yakubeshe mu buzima umuntu yagusubije inyuma mu buzima mugahura nawe amasomo yandi wamugorera iki ndibaza n'ubu we nabajya maraba twajya mu ndari wait reno baba bari
Niko turavugana jino. Uhuye n'umuntu yakubeshe mu buzima. Arakubesha ikintu kanaka. Maze iyo muntu uramuhereza amafaranga wari ufise. Hama mu nyuma ucuhura n'uyo muntu. Mu nyuma ucumenya yuko ujya muntu yakubeshe. Yatumye uyo muntu kandi uyo muntu kira bisose yamanyifuza kugusubiza inyuma. Uyu muntu nk'uyo mukorera iki? Nyine romboni yo wari umwasi wanje ntabwo baramukunze. Ya urishuye neza cyane. Icyo nicyo nashaka. Enoki. Kumbe nawe kuvuna umunsi nino saha. Je narinzi yuko wewe ni wewe wasigiye ibere. Jewe nawe tuvukana turi batatu. Jewe na wewe na mushiki wacu. Muga mushiki wacu nivyo koko abuze rasyo ahora numako. Ahora ambwira nkamuturungikira amafaranga. Mugabo nawe Imana yaraguheza ki? Imana yarameza gikwera nakoze. Kandi Imana ni turi muri cyagiye cya kera Imana imanura manu igahereza abisirayeli bakajya. Ubiravuga ngo udakora ntakajye. Kubeke wambeshe. Urigira yuko uri ncabwenge wewe n'umuhabara wiwabo. Urambesha yuko ugwaye igitigu kandi ari ububeshe. Nigiki kintu waje wanje ushasa amahera sinaguha. Waraya. Kubera ki wahisemo uwingene uno munsi wiyumviriye kumpenda urafata ibintu urafadikanya. Ejo uzoronka umuntu akubwiye ati tori nko uje kumwisha mwene wanje kugira usigarana n'amatungo. Uzoyasigara. Ejo urashwa kunkorera ikibi. Umviza nakubwire nkuko wowe wenyine waruciye urubanza yuko uyo muntu wakwiye kuba umunsi wawe. Menya kuvuna umunsi yuko tutakivuka. Now please. I say that. Menya yuko jewe na wewe ko tutakivukana. Okay? Jewe na wewe nitukivukana. Harura yuko mutoyi wawe afuye. Naje mu mutwe wanje ndaharuye yuko mukuru wanje. Grand frère. Grand frère ko yitavye Imana. Umviriza. Ndahejeje. Okay? Kandi nino nzu yiwanje. Ni washaka umwana wawe urazododora bamugusangishe mu ibarabara. Ni washaka umugore wawe kuri barabara. Ahi wanje sumu. I said don't touch me, okay? Ntabwo kandi uri mwene wacu. Petit frère ariko mbabarire. Ndakubabarire. Iyo ushaka ko ndakubabarire. Niwe kunkorera ibibi nkabiga. Ncambaho. Umeze nakubwira. Ifata mu mutwe wawe yuko petit frère wawe yuko yitavye Imana. Naje mu mutwe wanje ndashizemo ndamuhambye uno munsi grand frère wanje arafuye. Aheza mu ijuru tuzohurirayo. Kandi byose ni ubikoze. Jewe. Enoch. Ugomba gukora icyaha cyo kwica mu mvi wanje. Madudu. Samuela. Oh my God. Mugango wabonye bya bintu mbona ndakubwiye. Ariko twe twamukundise. None hari umuntu muzima. Ibintu ari. Reka izorido imbuga wishare. Akana. Yo, matudakana kawe. Ukakana kafu. Mugango urabona bya bintu bakora vuga. Come on baby, come on. Come on baby. Come on baby, come. Come on. Matudakana. Okay. Kafu. Okay. Nishakana kabandi. Nokazozamukisha. Hayake kubyanga ngani yakarabya. Nkore. Nkibabwira mukivuga ati ngoya rawo. Hama nizere yuko turabashime cyane kwanze ngere mwashoboye kuba abaganga beza. Mwabaye hafi cyane. Nishakana kabandi. Icyo twatuvuga. Akana kabandi wakishe muganga. Kumbe nanje warindiriye nanje kuca kiwanje. Cheri. Inumireje uzobyara kandi.
Okay. Muganga nizere yuko ubu ashobora gutangura gufungura. Arashobora gufungura nta kibazo na kimwe. Gusa nta kibazo kirekire yagize uretse yuko umutima ari wo wari waduze cyane. Kandi twasanze agwaye indwara y'umutima. Azoza arinda gushavura. Umukurikirane cyane ntaze arashavura cyane kuko byava bizana indi ngorane hanyuma abandanya afata ijya miti twamutekereye. Okay. Uza wica twana tw'abandi ngo atangure gufungura. Naho uzoginda ntituzuramo tugatwara. Nta kana twishimye yake kwibaruka. Yo, ntibamuzanye agiye kubyara. Canke yavyaye? Uvuze yavyaye imene? Muganga, ni iki kintu twoza turamukorera no mu mugwayi wacu? Uyo mugwayi ni kumukurikirana gusa ukaza mu ndindi shavu. Yo, kandi yashambuye kubera yavyaka benzi. Akaguru. Nyohora ukati. Yavyaka akaguru yo, ndetse niyo mpamvu yakwicuma. Yarazi ko ari akagurube nyine azucaza ku kazi. Nona hano hari igitanda. Akagurube kabandi. Muganga urabona bijya bintu je nababwira. Oya ibyo none ko atangora twamutaye mu mutwe twogufasha. Okay reka je urashaka kujya kana. Haguruka ndagafasha kurira. Hagukanda gutwara. Zora ndamusenge ngiyane. Tugene mu cyumba ndagweje. Chocolate. Yandike ka benzi we. Ice cream. Mwishinga kucho twara twabandi. Tuzobakorako. Yes. Batudumore. Nanje ndaryamye unjana wose njayo ngiye kuruka kuko ufise exam yo kwicoro cyo. Sara koze cyane. Hari ikizoza kirahinduka. Muto cy'ubuvuzi kugira ngo ndabigene cyifashe. Uyu Brett arasara mu mutwe. Brett bandanye mwihangana. Che tuje kuryama. Brett uri umusazi wawe. Che tuje kuryama. Aya. Nanje avungira akabenzi kagira kabiri. Aha uri kuyisima urafise imbani. Ndi kumatera. Uri ku makaro urafise imbani, si vyiza. Yari ndi kumatera. Tugende kwerekana umuryango. Oya jaja. Tugende nakwereka desani. Jaja. Tugende nakwereka umupira. Cristiano Ronaldo ngo tugende nakwereke Cristiano Ronaldo. Ngone tugende umuramutse wifotozanye nawe. Cyanga. Tugende umufoto wifotozanye nawe na Cristiano Ronaldo.